Ego nivyo tuje tuva iharare mu gihugu ca Zimbabwe aho twari twarongitswe na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu kugira ngo tuje kumuserukira mu gikorwa gihambaye ico gihugu cari catunganije cyo kunamira ubwa nyuma muhisi Président Robert Mugabe kuko yitavye Imana ku igenekerezo rya gatandatu kuno kwezi turimwo mu mwaka nyene turimo. Muri urwo rugendo rero nkaba nari naherekejwe na nyakubahwa umushikiranganje umutekano hamwe no gukinga ibiza n'isibe hano mu gihugu cacu. Twaragiye rero turashika mu gihugu ca Zimbabwe hari ku munsi wa gatanu. Urubanza nyezina rwari rutegekanije ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 14 kuno kwezi. Hanyuma umuntu ari kararaba ukuntu urwo rubanza rwari rutunganijwe hamwe n'abagwitavye, umuntu arabona neza yuko nyakwigendera Robert Mugabe yari umukuru w'igihugu adasanzwe haba ku gihugu ciwe eka ndetse no kuri Afrika, kubera ko haraje abakuru b'ibihugu benshi cyane cyane abo bafadikanije urugamba rwo kugira ngo Afrika imeze uko imeze uno munsi, kandi haraje n'abahora abakuru b'ibihugu nabo nyene baje kugira ngo bashobore kumwunamira ubwa nyuma. Haraba kandi n'intumwa nyinshi zarungitswe n'amareta atandukanye. Ibyo rero vyerekanye neza yuko nkukomeje kubivuga yari umukuru w'igihugu adasanzwe. Hanyuma kandi hariho ndetse nkuko bagiye barabivuga mu majambo n'umukuru w'igihugu yahoze atwara igihugu ca Zambia n'umutama akuze cyane yitwa Kenneth Kaunda, bikaba bivugwa yuko barabishikirije mu majambo yuko ari we mutama wa nyuma asigaye mubo bafatikanije urugamba na nyakwigendera Président Robert Mugabe. Ibirori rero byari bitunganije ku rwego rw'igihugu kandi warabona neza yuko ari igikorwa igihugu cari citeguriye koko. Ikindi kintu umuntu yobabwira nuko hariho abahawe amajambo, hariho abakuru b'ibihugu n'abaserukiye ibihugu byabo bahawe amajambo bashikiriza amajambo, ariko kandi uri kuraraba amajambo bashikiriza warabona neza ko bamwe bagiye barashiramwo ibijanye na politike bigezweho muri ivyo bihugu. Ahantu tanga uburore bubiri, akaroro ka mbere no baha ni jambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, aho byagoranye cyane ahagurutse kugira ngo ashikirize ijambo murazi bimaze imisi biba muri Afrika y'Epfo, aho hariho abanyamahanga bahohoterwa n'abene gihugu muri Afrika y'Epfo. Ahagurutse rero abene gihugu muri Zimbabwe baravugije induru nyinshi cyane ku buryo vyanka yuko ashobora gushikiriza ijambo. Biba ngombwa yuko abariko baratanga amajambo basaba bashimitse yuko abene gihugu botekana kugira ngo ashobore gushikiriza ijambo. Bamaze gutekana rero yarashikirije ijambo aho yasabye imbabazi ku bimaze imisi biba muri Afrika y'Epfo byo guhohotera abene gihugu badasanzwe bavuka muri Afrika y'Epfo. Aremeza neza yuko muri Afrika y'Epfo batanka abanyamahanga, mugabo biva ku bantu bamwe bamwe babikora, kandi yuko igihugu cahagurutse kugira ngo ivyo bintu ntibizosubire. Ibyo rero yabaye ngombwa kubivuga mu rurimi rw'abanyezimbabwe kugira ngo bashobore gutekana, kuko byari byanse ko batekana. Amaze kubishikiza rero niho babonye gutekana, araheza arashikiriza ijambo ryiwe. Ngira ngo murumva yuko ibiba biriko biraba hirya no hino mu bihugu abantu babikurikirana kandi bafise uburyo bwabo bwo kugira ngo berekane yuko bitabashimisha canke bibashimisha. Uwundi yafashe ijambo ko hari no mu gihugu ciwe ni Prezida rero w'ubu wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa. Yarafashe ijambo nawe mu byo yashikirije amaze guhoza umuryango, amaze kwemerera umuryango wa nyakwigendera Président Robert Mugabe
yaravuze kandi yuko azowama hafi uwo muryango mugabo kandi acarasaba yuko ibihano byafatiwe Zimbabwe byokugwaho. Iyo turiko turavuga ibihano byafatiwe Zimbabwe nk'umbure nk'abarundi turashobora gutahura buhoro buhoro, ariko mu Kirundi baravuga ngo ingeri iraguma. By'ukuri ugiye kuraba ukuntu byifashe mu gihugu cya Zimbabwe bigeze habi cyane, kubera ko ntanze nk'akarorero gatoyi mu gihugu cya Zimbabwe kugeza uno munsi nta mwene igihugu ashobora gufata amafaranga mu ntoki. Amafaranga ya Zimbabwe ntakibaho, uno munsi bakoresha amadolari, kubera ko amadolari nayo bayaronka azimvye, kubera ko burya izi noti mubona dukoresha ibanki y'igihugu irazigura, kubera ko rero amadolari bayagura bazimvye, byumvikana ko badashobora kuja barayahanahana mu ntoke kuko acasaza n'ingoga, bigaca bibazimba rero kuronka yandi. Ubu rero nta mwene igihugu afata inoti mu ntoki. Mu kugira ngo ushobore kugura ikintu bakoresha bwa buryo bw'amatelefone mu mazi imisi mubona na hano mu Burundi buriko burakoreshwa, ibi twita eco cash na lumi cash. Ni kuvuga ntukora amafaranga mu ntoki, uragenda ugiye kugura ari bijumbu ugiye kugura, bari imyumba tugiye kugura, muraheza mugaciriranira, hanyuma itelefone yawe niyo ukoresha, kuko amafaranga yawe wayashiriye ayo masosiyete akora ivyo kugira ngo ayakubikire, noneho amafaranga uza gutanga nibo bemeza yuko bayafise, hanyuma bagaca bahereza uwo wundi muntu ariko aragurisha ibintu, bagaca bayamuha nabo nyene mu telefone. Murumva ko ari ibintu bigoye gose mu gihugu cya Zimbabwe, ku buryo rero uyu mukuru w'igihugu yarasabye ashimitse yuko ivyo bihano